Ndagushimiye ufasha akanya kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Pst Acher NIYONIZIGIYE ndabandanya mvuga ku ijambo navuze ko rivuga ko uburongozi mu bwami bw'Imana mu maso y'Imana na karyo Imana ibiduhaye kugira ngo dukorere ivyiza abantu bayo. Aha ndiko ndavuga bwa burongozi bw'umuntu ari mu kibanza cyo kuganza afise ububasha bwo gufata ingingo bijana n'icubahiro n'ibindi. Kuko murabizi uburongozi mu vy'ukuri tubujanye mu nsiguro yabwo yagutse ntibujanye n'ikibanza. Uburongozi kuba umuntu mukuru mu bantu no kuba umuntu w'umusuku, kubaho service y'abantu naho utobuzwi nk'umuntu w'umwubahwa mu maso y'Imana uburi umuntu mukuru. Ubwo ni bwa burongozi rero bwo muri rusangi twese dushoboye kandi twese dusabwa gushira mu ngiro. Ariko ubwo ngira mvuge ko muri aka kanya nubu burongozi bw'abantu bari mu bibanza bimwe bimwe bitahabwa bose, bihabwa abantu bake, usanga bafise n'ububasha abantu benshi bataba bafise. Ariko kuko namaze kubisigura mu biganiro bibiri vy'imbere, ubu ndaja kuvuga ku karorero tubona muri Bibiliya ko umurongozi yabikoze kandi Bibiliya ishingira intahe n'Imana ishima. Turasoma mu gitabo c'umwanditsi Nehemiya igice ca 5, ni igice kirekire kubera kubw'umwanya ndaza kuvuga impfunyapfunyo y'ico gice tutabanje kugisoma ijambo kurindi. Nehemiya igice ca 5. Muri iki gice tubona Nehemiya agenwa n'umwami kugira ngo aze gutwara intara y'Ubuyuda. Murazi yuko kiriya gihe ubwami bw'abaperesi nibwo bwaganza akarya karere. Mbere Nehemiya ntiyari asanzwe aba Ibuyuda, mu mamuko yiwe yari asanzwe aba ku mugwa mukuru w'ubwami bw'abaperesi, aho yari afise igikorwa ibwami. Hanyuma haragera igihe araganira n'abavuye Ibuyuda, araronka inkuru zaho Yerusalemu cane cane mu gisagara, arumva ko hameze nabi, igihome c'igisagara casambutse, ko abantu bagowe, abantu batamerewe neza. Hanyuma ivyo bimaze kuba yarasenze, arababara, arasengera igihugu. Kandi harimo icigwa gikomeye. Ni vyiza yuko tumenya ko ivy'igihugu bitwerekeye nk'abakristo, tukamenya ibiba mu gihugu, tukamenya ibikigoye, ntibije muri vya bindi vy'inkuru gusa no kwitwengera, ahubwo tukagisengera, tukababazwa n'ibibi biba mu gihugu tutaravya abo biriko birabako. Umuntu wese yitwa umurundi agize ivyago tukumva yuko ivyo bintu bibabaje kandi tukabishira ku mutima tukabisengera. Nehemiya amaze kubisengera yavanyeyo umuhamagaro, nico no kwita umuhamagaro w'igihe gito wo kuja kubaka kirya gihome ci Yerusalemu. Naha nyene hariho icigwa. Mbega amasengesho yacu avyara iki? Ni vyiza yuko iyo dusenga tuba twiteze no gukoreshwa n'Imana mu kuzana inyishu y'amasengesho yacu, kuko ngira ngo namwe murabizi nta na rimwe turigera tubona abamarayika bariko barakora ibiraro, bariko baragaburira abashonje, bariko barakora ibikorwa bifadika. Imana ikoresha abantu kandi n'abasenga turimwo. Si vyiza yuko iyo dusenze duca twumva umenga twabitumye abandi, umenga ni kuderega. Gusenga ntibibuza gukora. Bisaba ko twama twumviriza ico Imana nayo itubwira. Gusenga dusabira igihugu bikwiye kudushikana ahantu nako tuvuga tuti nonega Mana, muri ibintu turiko turasengera hajya wewe utegekanya kudukoresha iki? Ako karagaciyemo. Hanyuma yaragiye Yerusalemu arubaka igisagara, igihome c'igisagara, akoranye n'abantu yahasanze. Izo nkuru ni ndende sinozigarukako. Ugeze rero mu gice ca 5 niho ubona ibindi bikorwa Nehemiya yakoze bitandukanye na bijya byo kubaka igihome. Gushika mu gice ca 4 Nehemiya n'umukuru wa chantier niwe ariko aratunganya, araruganiza abantu, arabereka ingene bipanga ku gihome, ku bice bitandukanye vy'igihome kugira ngo bacubake. Uramubona ariko arahangana n'abansi bagerageza kumuca intege. Ariko ugeze mu gice ca 5 umubona rero nk'umutware, nk'umutegetsi. Nkoresheje imvugo zimenyerewe ariko rimwe na rimwe zirimwe ibibazo. Nehemiya yabaye buramatari, yabaye gouverneur. Umwami yaramuravye, arashima uwo mutima wo kwitaho igihugu ciwabo, araheza aramugena kugira ngo aze gutwara irya ntara y'Ubuyuda. Hanyuma rero amaze kuhashika asanga, murabona ivy'intwari ingene bimeze, hariho abantu bakorana n'abatware bamaho. Ni bimwe bita ama service technique hani wacu canke mu mvugo y'uyu munsi mu Gifaransa. Umutwara araza agakorana n'uwo mugwi, hanyuma kahava hakaza uwundi gutyo. N'abamuramatari nuko bimeze. Nehemiya si we wenyene yarabaye buramatari ubwa mbere, yasanze hariho abandi bakoze imbere yiwe, kandi atasanga abo baburamatari bakoze imbere yiwe hariho
systeme bari baramaze gushiraho ingene ibintu bikogwa, asanga iyo systeme nabo bahinga abo bakozi bo mu buryo bw'ubuhinga bo bagumaho baramaze kuyimenyera niyo bibereyemo. Iyo systeme yari imeze gute? Iyo systeme yari ifise intumbero yo gufasha buramatari n'aba bantu bakorana nawe kubaho ubuzima bworoshe, kubaho borohewe, badibamye, batunze, bafungura ivyo kurya bizimvye, bambara ivyambarwa bizimvye, babaho ubuzima nyene bw'igitangaza. Niyo ntumbero y'iyo systeme. Kugira ngo babishike ko rero babikura mu bo barongoye biciye mu matagisi n'amakori y'umurengera. Akihashitse abanyagihugu baca baraza kumuganyira ayo bagowe, baca baramubwira bati nyakubahwa, sinzi ingene vyabagendeye ngo bumve babimubwira, kuko sintahura ingene bamenye ko nawe atameze nkabo. Hariho igihe bavuga ngo ukomogwa n'inkoma ugaca ugenda kwitwara ku nsato, ubwo rubanza mu bisanzwe nta kivamo, ahubwo uba witeranije gusa. Ariko ngira ngo kubera yari amaze igihe ariko arubakisha rujya ruhome, ngira ngo bari bamaze kubona umutima wiwe kutandukanye n'uwo babura amatari b'imbere. Burya abantu ntibasa. Hari abantu bama bavuga ngo le pouvoir corrompt, ngo umuntu wese abaye umunyacubahiro ngo acatangura gukora amakosa, ngo ategerezwa kwiba, no, bijya bintu sivyo. Bijya bintu sivyo. Umuntu akora ikimurimwo, umuntu ntakora ibintu kuko asanze bimeze uko. Umuntu anafise ububasha bwo kwanka ibintu bitameze neza, naho vyo bimaze imyaka n'imyaka, iyo afise ubushobozi bwo kubisambura akabisambura. Nehemiya yarabikoze, amaze kuhashika rero bakamuganyira, baramubwira bati aho bigeze nyakubahwa, burya n'amatongo yacu twarayagwatirije kuba afise amafaranga kugira ngo turonke amakori dushobora gutanga, amakori dusabwa. No kuvuga ngo hariho igihe tumara tudashobora kurima kuko amatongo yacu aba ari mu minwe y'abantu baduhaye amafaranga dutanga kwa makori. Abandi baravuga ngo twaraburaniwe, turabura aho dukura amafaranga, dufata abana bacu turabadandaza baza kubabaja babandi bantu babakoresha batabahemba, kuko amafaranga abo bahemvye barayaduhaye kugira ngo dushobore gutanga ayo makori. Kiriya gihe rero ibintu vy'ubuja vyari bikomeye cyane. Umuntu yaradandaza abana biwe mu kiringo kanaka kugira ngo aronke amafaranga kanaka yabakeneye, kuko urumva utayaronse abo batware ntiwabakira, abo bategetsi ntiwabakira. Hanyuma kimwe mu bintu vyakunda kuba nuko ari nk'umwana w'umukobwa yacaba ico bita esclave sexuelle, no kuvuga yaba umuntu ari ngaho abakoresha biwe abamuganza bamugira uko bashatse igihe cyose bashatse. Nehemiya ariko arumviriza izo nkuru biramubabaza cyane. Ndabinginga ico gice muze kugisoma cose, aha ndi kwangerageza kuvuga mu majambo make. Biramubabaza, aravuga ati vyagenze gute ngo mukorere bene wanyu amabwa nkayo? Ubu bukozi bw'ikibi bwabajemwo gute? Yaciye abegeranya arabashira habona, arabaza ati ibi bintu bariko baravuga nivyo? Nabo baca baraba hasi, ariko ntibashobora kubihakana kuko vyari vyo. Baravuga bati ni koko niko bimeze. Vyabagendeye gute ngo mukorere ikibi nk'ico bene wanyu? Kuko bariko baridodomba, bariko baridoga, baravuze ngo erega natwe turakenera gufungura nk'abandi bose, dufise imibiri nkamwe, natwe turabantu. Aha ni hahandi rero kuvuga ngo umuntu yubaha Imana iyo abaye umurongozi afise ububasha ku bantu, ntakwiye gutakaza kubona agaciro kari mu muntu. La valeur de l'être humain ntivana n'inzu abamwo, ntivana n'ubutunzi afise, ntivana n'amashure yize, bituruka kuri ka gashusho Imana yamushizemwo. Umurongozi yubaha Imana ntasuzugura batwaye ngo nuko ari abakene, ngo yumve umenga yobacuranguza ntawe uzobavugira, ngo abakine ibintu bituma bagorwa kuko azi ko ataco bashoboye. Abona ka gaciro gaturuka ku gashusho Imana yabashizemwo. Hanyuma Nehemiya arabakarira cyane abo batware bakorana nawe, aca arabasaba ngo barahire ko batazosubira, maze barabimwemerera, bararahira. Ariko aca arababwira ngo ubuzohirahira akarenga kuri iyi ndahiro uyu muvumo uzumubeko. Aca arakunkumura impuzu yari yambaye, aravuga ngo Imana izi mukunkumure mu Bisirayeli. Uwo n'umuvumo n'umuvumo munini gose, no kuvuga ngo ntazapfe wenyene, ahubwo n'uruvyaro rwiwe azazimangane mu Bisirayeli. Reka twibukanye uburongozi. Uburongozi si ugukanya abantu, uburongozi si ugucuranguza abantu, uburongozi ni ukugira ico bamariye.
biraboneka ko Nehemiya yari umuntu yubaha Imana cyane kandi yarabivuze kuko hariho ingingo yaciye afata. Nehemiya yafashe ingingo ko atazosubira kwakira amafaranga yo kumutunga, amwe bita les frais d'intendance. Nehemiya yaciye abihagarika, ariko imbere yo kubihagarika ngaruka ahantu nahereye yabanje kugira umubabaro n'ishavu. Yumva arababajwe no kubona hariho umuntu aho gufata ububasha bwo kuganza nk'akaryo ko kugirira neza abantu b'abakene, ahubwo yabifashe nk'akaryo ko kubakanya kugira ngo abaronkemwe ivyo ashaka, atungishwe no gukena kwabo, canke abakeneshe kugira ngo atunge, abasonzeshe kugira ngo ahage, ababuze kubaho ubuzima burimwo minimum de dignité, birimwo kubahikana gukeya kugira ngo we abeho aninahaye. Ivyo bintu biramubabaza cyane. Uyu mutima wa Nehemiya niwo mutima ukwiye kuranga umuntu wese yitwa umukristo, yitwa umwigisha wa Kristo. Si ibintu bisanzwe, si ibintu biri normal ko tubona akarenganyo ukamenga ntaco bitubwiye. Nimba imitima yacu itababazwa no kubona abantu bagowe kubera akarenganyo, turafise ingorane. Dukwiye kumera nk'uko Nehemiya yari ameze igihe cyose umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana agowe. Aha ndiko ndabwira cyane cyane aba barongozi muri mu bibanza byo gufata ingingo. Igihe cyose mubonye umuntu agowe, imitima yanyu ikwiye gutuntura nimba muri abigishwa ba Kristo. Hanyuma ca kabiri nekinye narimvuze, Nehemiya yafashe ingingo yo kudasubira kwakira amafaranga yo kumutunga, les frais d'intendance. Kubera iki? Kubera yasanze ayo mafaranga yaronka yava muri aya magorwa y'aba bantu b'Imana. Amafaranga ntasa. Imbere yuko wakira amafaranga ngo uyakoreshe ibintu vyawe, uzubanze wiyumvira iyo yavuye. Hariho amafaranga ava mu maraso y'abantu. Amafaranga nkayo nta ciza kuzanira agukwegera umuvumo. Nico gituma nk'abantu batunzwe no kwiba, abantu batunzwe n'ibiturire, abantu batunzwe no kudodobereza abantu, hariho mbere n'abatumwa kwica bagahabwa amafaranga. Ayo amafaranga yo n'amaraso y'umuntu bunyoye kandi ayagukwegera umuvumo. Wanashaka hariho ijambo mu gusubira mu vyagezwe aho Imana yabwiye abisirayeli ngo muze bamwe bahagarare ku musozi, abandi bahagarare ngaha. Bamwe bavuge ngo azoba aravumwe umuntu ahabwa amafaranga canke ikindi kintu c'agaciro kugira ngo asese amaraso y'umuntu atacazira. Abari hakurya ngo bitabirize ngo amen. Nehemiya yaravuze ngo nimba ari ivyo sinsubira kwakira aya mafaranga nta mugisha azozana mu buzima bwanje. Araheza afata ingingo yo gukoresha uburyo bwiwe kugira ngo yitunge we n'abakorana nawe hafi mu muryango wiwe. Nimwasoma kijya gice muza gusanga vyo kuri Nehemiya yakoresheje uburyo bwinshi cyane kuko yategereza kugaburira abantu benshi. Yakoresha ibitungwa byinshi ku munsi kugira ngo abantu bashobore kuronka ivyo bafungura. Mwibuka ijambo navuze, uburongozi bwiza mu bwami bw'Imana, umurongozi mwiza mu bwami bw'Imana nta sacrifice abantu kubw'inyungu ziwe, ahubwo asacrifice inyungu ziwe ku neza y'abantu. Nico Nehemiya yakoze hano. Usomye amategeko ajya ama frais d'intendance Nehemiya yarayemerewe, ariko amaze kumva iyava yemeye kuyaheba, yemeye gusacrifice ubutunzi bwiwe hakwa sacrifice ubuzima bw'abantu yitwaje ngo aravyemerewe n'amategeko. Amategeko yose si meza. Hari amategeko mabi ashobora gutuma abantu barenganywa. Amategeko ameze gutyo akwiye guhindukwa, atarahindurwa ibiva mu karenganyo ntibikinjire mu butunzi bwawe. Kindi yafashe ingingo yo kutakura amatongo, kuko hari ukuntu iyo abantu bakenye cyane ushobora kubahenda ukabategera mu bukene ukaronka itongo rinini ku mafaranga make. Vuga ngo no nta kindi kintu abantu bafite kizobatunga, nibadandaza agatongo bazoca babaho gute? Si vyiza ko abatunzi birukana abakene mu gihugu mu kubagurira amatongo yabo babafatiye ku bukene barimo. Ivyo bintu birababaza umutima w'Imana. Ni vyiza ko abakene bakingirwa, ubuzima bwabo bugakingirwa, abafise ububasha ntibace babafatira mu bukene kugira ngo noneho ubuzima bwabo batume bufutana. Twibuke rero, Imana yacu irafise ivyo ikunda n'ivyo yanka, kandi irafise ivyo isaba abarongozi gukora n'ivyo ibasaba kudakora. Mwirinde gukora nk'abatazi Imana, twirinde gukora nk'abatazi Imana.
mu burongozi bwacu mu gufata ingingo iyo dufise ububasha bwo kuganza twirinde cyane kandi tuba abantu bari courage, abantu bubahuka bagahangara amasysteme mabi y'igipagani, amasysteme aganjwe n'ivyaha, twirinde kujana nayo, ahubwo tuba abantu bari courage, abantu bubahuka nk'uku kwa Nehemiya bahaguruka bavuga ngo ibi bintu mwavyubahutse gute, bigenda gute ngo mukore ikibi nk'iki. Hanyuma iyo dushoboye kubihagarika tubihagarike, ariko naho tutobihagarika ntitwemere gukorana gukopera n'amasysteme yubakiye ku binyoma vya Satani. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza ku mwanya wawe wafashe, ndizera yuko hari ico wakuyemwo. Ndagusaba ngo ico wize ugishire mu ngiro kandi vyagufashije ubifashisha abandi.